murakazaneza chane kuri channel yacu. Uyu musi turabandanya inyigisho zacu z'ubutumwa bukuri bwo mu misi ya nyuma. Nimba utarakora subscribe, ndagusavye ukore subscribe, ukande na bell kugira ntuzobure izindi video. Uyu musi turaza kwiga inzira yo kwizera nyakuri. Igite kambere, ukwizera nyakuri ni iki? Ukwizera nyakuri si ukuvuga gusa ko wemera Imana. Ni ukwemera ijambo Imana uko ryanditswe, ukaryubaha, ukarigendera. Biblia ivuga ko ukwizera kuzanwa no kumva ijambo Imana. Iyo tumvise ijambo Imana maze tukaryemera mu mitima yacu, ubuzima bwacu burahinduka. Mu misi ya nyuma hari amajwi menshi n'inyigisho nyinshi, ariko ukwizera nyakuri kuguma gufatiye kukuri kw'ijambo Imana, si ku vyumviro vy'abantu. IGI, CECA, KBRI, Kubriki, ukwizera, kawe ukuri, ari ngombwa. Uyu musi Isi iriko irahinduka kane, ubwoba ingorane, indwara n'intambara biyongera. Ariko abantu b'Imana bategerezwa guhagarara bashikamiye mu kwizera nyakuri. Iyo dufise ukwizera nyakuri, turaronka amahoro, turagira inkomezi zo kunesha ibigeragezo. Turamenya iko Imana ishaka mu buzima bwacu. Turagendana n'umuko w'ukuri. Ukwizera nyakuri kudutandukanya no kwemera kw'ijambo gusa, kudushira mu buzima bw'Imana. Ihise bya gatatu teokubaka gute ukwizera nyakuri ikambere sune Bibiliya buri musi ijambo Imana inimuko erubuzima ikerobire sengauda edesanya isengeso ridua nukutien Imana kagatatu gendana elabantu bakunda ukuri bituma ukura ikaka wumfire inyigisho zetukuri zidashuka wumfire ijambo riosa wumfais rigragaze mu ijambo Raimana encuti ukwizera nyakurini inkingi yeubuzima bwacu biwe ifi impomu nimuguma ijambo mu isek nomor mukori. Nimba iyi video yagufasihe kore like, share na subscribe tusobandanya mu video ikurikira. Imana ibesahire kane.